agence de communication baravuga ishigikiwe n'umugambi payeje ikikorera ngaha mu gisagara ca Gitega. Ni société de service ifasha abantu kumenyekanisha ivyo baba bariko barakora n'abantu canke amasosiyete, amashirahamwe, amakoperative, ama ONG. Iyo bafise ibintu bariko barakora swati ibintu vy'imigambi yunguka, swati ibintu d'ordre communautaire, bitura agence de communication abantu bavyumve. Twebwe rero muri no agence yacu dufise ibikorwa bitandukanye harimwo payeje yahaye financement studio de production d'enregistrement. Ni studio ifasha abantu kumenyekanisha ivyo bariko barakora, ariko cyane cyane abaririmbyi bajya baririmba profane, abaririmba gospel cyangwa abaririmba indirimbo culturelle basha bayitura ilo studio yacu ikabakorera izo ndirimbo. No kuvuga ico ni kimwe mu byo turiko turarangurira abene gihugu ngaha ku mugwa mukuru wa politike y'Igitega, ariko sino ngaha gusa no mu zindi ntara, kuko harabava Ingozi, harabava hariya mu Kayanza, harabava Imwaro, bitura ino studio aho nari nkiri kubaririmbyi. Rero twatanguye neza mu kwa mbere ku mwaka uheze wa 2023. Hama rero turakora ama publicité abantu bakayakunda. Okay, tuti rero ko payeje ihari cyo turegera payeje, turandika umugambi mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa gatatu baratwishura, mu kwezi kw'icenda biraja mu ngiro vyose. Tutangura neza umugambi mu mpera z'umwaka, mugabo tutangura kuja ku kivi neza mu ntango z'uyu mwaka dutanguye, urumva heze amezi 3 tugiye habona. Imbere yuko payeje iduha financement, je nari nsanzwe nkora nka societe washaka, mugabo nakora ibintu bitameze neza kuko niyo enregistrement twakoresha telefone. Tumaze kuronka financement ya payeje, twaciye turonka bwa mbere adresse, turonka ikibanza abantu badusanga. Abona neza yuko uyu munsi turi muri studio, twise studio Camarades Voice, twije umugenzi studio nziza cyane. Murabona yuko muri no entreprise yacu ubu dufise abakozi 5 bafise contrat, bariko bararonka umushahara ku kwezi. Turafise n'abandi les volontaires, les bénévoles bakora passagèrement, tukabaha amahera yo ku munsi. Mba abakozi 8 uyu munsi baritura ino societe. Turafise n'abandi tuko turagerageza kugira ngo ejo tubabe abakozi bapaye banako bi agence, kuko ariko tugomba kwagura ibikorwa. Hanyuma twaronka uburyo buke cyane kuko umuntu mukoreye service kaba idakwiye neza, n'umushahara canke agahembo nako kaba gato cyane. Uyu munsi ni societe itunganije neza, kwezi nk'ubu ngiye mu vy'ibiharuro turaronka 1 miliyoni, naho dusanga gatoyi abakozi bacu usanga mu gahembo tubaha nta mahera menshi turasigarana cyane. Mugabo turabona neza yuko nk'ubu tugiye kwinjira muci vy'ukuri tuzohemba abakozi, societe kagira ico sigarana, tugatangura mbere no gusubiza ingurane ya payeje, kubera ko tubona neza yuko abantu bamaze kutumenyera ngahe Igitega, singahe Igitega gusa no mu zindi ntara, Ngozi, Karusi, bariko baratwitura. Nta na kimwe nari mfise imbere yuko payeje iduha uburyo. Duca rero tugira ubwa mbere aménagement y'iki kibanza, kuko ivyo bita insonorisation, bwacu ko nka studio ikwije ama conditions, ikwije les normes, twaciye twubaka ino studio. Hama turagura ibikoresho bimwe n'ibi muri ko murabona hafi yanje, bituma ayo majwi dushobora kuyaronka kaza ari meza. Hama ku rundi ruhande turafise ibikoresho rero bituma tuja kuri tele, amakamera, appareil photo, ibi vya drone, amagisesware, imitaka. Ivyo bikoresho vyose bishobora gutuma iba agence de communication yikwije ubuziranenge, ndabivuge gutyo, kugira ngo abantu bashobore kuyitura. Donc studio, aménagement, le matériel irimwo kubiri, irimwo n'ibikoresho vya audiovisuel.